reka mpere ku itandukaniro riri hagati y'ibyo bigisha ku ishure n'ibyo pere rishi yanyigishije. Itandukaniro riri hagati yabyo nuko abarimu benshi bameze nka papa wanje w'umukene, mon père pauvre. Murabizi igitabo ca mbere nanditse pere riche pere pauvre ni igitabo kijanye na comptabilité, ariko igitabo ca kabiri nanditse ni iki Quadrant cashflow. Murabona kirafise ibice bine. Igice ca mbere ni igice ca kabiri ni C, igice ca gatatu ni B, igice ca kane ni I. Ibi bice bibiri E na C biri ngahi muri kote y'ibubamfu, ibice bibiri B na I biri ngaha muri kote y'iburyo. Iki nico nise Quadrant cashflow. Papa wanje w'umukene pere pauvre yari muri iki kibanza ha muri mon père riche nawe papa wanje w'umutunzi yari ngaha muri B na I. Ikibazo rero ku ishuri nuko batatwigisha itandukaniro riri hagati y'aba bantu. Nico kibazo gikomeye. Abari ngaha muri bagurisha umwanya wabo n'inguvu zabo ku mafaranga. Mu bisanzwe uri ngaha muri kote y'ibubamfu udakoze ntuhembwa. Abana bo muri C canke muri T bikorera ku giti cabo, nabo nyene bacuruza umwanya wabo kuko badakoze ntibaronka amafaranga. Aba nibo barimo aba petit entrepreneur canke nk'aba avocat independant, aba médecin independant, abantu nyene bikorera. Nabo nyene bari muri kategori y'ibubamfu, bacuruza umwanya wabo ku mafaranga, badakoze ntibahembwa, atamwanya bafise nta mafaranga yinjira. Ariko aha muri B, muri ikote y'iburyo, ibintu biratandukanye gose. Aha n'abafise business nini cyane, canke bakaba barakoze systeme ku buryo bw'uko niyo bataba batonze, niyo bataba bahari, amahera aguma yinjira. Bo bafise abakozi babakorera, bafise systeme iguma ikora nubwo bataba bahari. Ikibazo cyo ngaha muri kote y'ibubamfu nuko ugize nk'ikibazo ukagwara canke ukagira accident, ntushobora kuronka amafaranga. Rero c'est très dangereux. Ariko muri kote y'uburyo niyo ugira ikibazo ukabura umwanya, amahera aguma yinjira. Niyo mpamvu abari ngaha muri kote y'uburyo arabatunzi, kuko amahera bakoze systeme, amahera aguma akora kuri bo. Abari muri I n'aba investisseur bobo n'amahera binjiriza yandi, n'amahera binjiriza amahera. Yaba bacisha ubwenge bwinshi mu bijanye n'ivy'ubutunzi, kuko bashobora no gukoresha amahera y'abandi nubwo batamahera baba bafise mu mifuko. Mbere kenshi ntibakoresha amahera yabo, bakoresha amahera y'abandi, amahera y'amabank, amahera bakuye mu yandi ama institution financière niyo bakoresha bo bakunguka ku nyungu z'amahera atari iwabo. Ico mwomenya rero nuko abantu 90% y'abantu bangaha ku isi bari muri iki gice cy'ububamfu muri E na S. Nayo iburyo hari abantu ibice 5% bonyene. Niyo mpamvu hari kinogo kinini hagati y'abatunzi n'abakene, kandi iki kinogo kizokomeza kwaguka kuko abakene baguma baba bakene, abatunzi nabo bakaguma baba batunzi. Hari ubajije rero ngo none ngo kwimuka bisabiki, ntawova muri E akaja muri B canke I. Ikibazo nuko aba bantu usanga batandukanye mu vyiyumviro, mu bumenyi, competence na experience. Mu bisanzwe baratandukanye gose. Itandukaniro hagati y'abakene n'abatunzi mu bisanzwe ntihagaze ku mafaranga, ahubwo ku batunzi amafaranga ni resultat canke ingaruka z'inyifato n'ivyiyumviro baba bafise. Rero kwimuka ntivyoroshe nkuko vyibaza. Utegerezwa kubanza guhindura mindset, utegerezwa kubanza guhindura uburyo wiyumvira canke uburyo ubona ibintu. Ntivyoroshe, si nko kuva mu Kirundo umanuka i Bujumbura. Aho biroroshe, ico bigusaba ni tike amugafata imodoka ukagenda. Ariko kuva muri E uja muri B canke muri I ntivyoroshe nkuko ushobora kuvyibaza. Ibi rero bigusaba
guhinduka ijana kwijana, haba mu vyumviro, haba ukubona ibintu, haba no kubumenyi, kuko utegereza kumenya ibijanye n'amafaranga. Kuko impamvu abakene baguma bakena nuko batigera biga ngo bongereze ubumenyi, bibwira ko diplome barose zihagije atabundi bumenyi bakeneye. Ariko abatunzi bobo baguma biga. Bill Gates yemeje ko asoma ibitabo bike 2 ku munsi, Jeff Bezos konyene, Mark Zuckerberg baguma biga, baguma mu formation, baguma mu conference, kuko barazi ko ubumenyi ari kigwanisho gikomeye. Abakene nabo icyo bafite ni arrogance, ntibashaka kwiga kuko imisi yose bibwira ko bazi vyose, bibwira ko babizi, n'abariko barabigisha kenshi barabasuzugura ngo none ngo yonyigisha iki, ngo ubundi ngo ivyo ngo yabimenye gute, ngo abizi gute. Nico gituma n'inyigisho ngaha nyinshi ziri muri iki gitabo benshi bazisuzugura kuko ya arrogance bafise. Ariko abakire ya mindset yoyo ibatuma biga, bakabona yuko bakeneye ubumenyi aribwo buzobagira ikintu bifuza kuba. Abakene bobo bagomba kwigumira muri kibanza ca E na C, kuko niho barondera sécurité, na cyane cyane baba muri E, aba bakozi les employés bo babashaka sécurité. Ariko abakire bo bagomba kwigumira muri kibanza ca B na I, muri kibanza ciburyo. Abakene barondera ubuze kugira baronka amafaranga, ariko icyo batazi nuko ari bo batanga amatagisi menshi, nuko ari bo bari amakori menshi. Abafite business duto bamwe bita twita les petits entrepreneurs, nabo nyine batanga amakori menshi. Ariko aba bafite ama business manini n'aba investisseurs burya nta makori batanga. Abantu benshi ntibabizi. Abakire nta kori batanga ko nta mushahara bafise. Nimba ufise akazi ugahembwa umushahara, utegereza kuri ikori. Ajya amahera baguhemba anagushikira ikori bamaze kurikata kera. Ariko abakire nta kori bariha. Ikori ririha wonyene umukorera, uri muri company, uri muri entreprise kana kuri umukozi, burya wowe ni uri ikori ga ya entreprise. Ibyo abantu benshi rero ntavyo bazi. Niyo mpamvu abakire bobo bashaka kwigumira muri kote y'iburyo. Ntibifuza kuja muri kote bo bafungo bakorera amahera, ngo bakorera umuntu. Amahera nibo ni yabakorera, sibo bakorera amafaranga. Ibi rero ntibigira babyigisha ku ishuri, ntibigira babitubwira ku ishuri, iri nibanga. Kuko ikibazo rero n'abarimu benshi usanga babarizwa ngaha mu kibanza c'ibubamfu muri E canke C, ntibazi na kimwe kubibera aha mu kibanza c'iburyo muri B na I. Navuze yuko badashaka no kwiga, ntibashaka no kwiga, ntibashaka no kubimenya, ivyo ntibibaraba. Abagenere benshi bashaka kuba ba entrepreneur, ariko kubwanje bategereza kubanza kumenya ibijanye n'amakori. Kwisi hose nuko bigenda, itandukaniro siri ni cyane. Abari muri E batanga amakori menshi, muri C batanga amakori menshi, muri B muri C nta makori batanga. Nko muri I hoho, muri I batanga 0 ubusa. Mucamubona itandukaniro. System educative yacu rero batwigisha kugira tuba mu kibanza c'ibubamfu. Ariko nimba ushaka kuba umukire, nimba ushaka kuba umuntu w'umutunzi, sinzi objective yawe, ariko nimba ushaka kuba umutunzi utegerezwa kwimuka ukaja muri iki kibanza cy'iburyo. Ariko twabonye ico bisaba, ntivyoroshe nkuko muvyibaza, utegereza guhinduka ugahindura byose. Impamvu rero ibi batavyigisha ku ishuri, impamvu babigize ibanga, nuko ishure ryubatse kugira riproduise abakozi. Ishure ntiryubatswe kugira riproduise abantu biyumvira, no, ryubatswe kugira riproduise abantu b'abakozi. Ni nk'iforoma, iforoma igibumba amatafari, mucamye iforoma hanyuma mugasohoka mufise forme imwe, nico bita conformité.
niyo mpamvu twabonye yuko burya abari mu kibanza ca E na C ni 95% y'abantu baba kwisi, kuko ni foroma, c'est la conformité. Aba 5% ni bisogwa baba byacitse ya system, ni bisogwa baba byacitse ya foroma, kuko bo bafise mentalite, bafise ivyumviro bitandukanye na bamwe bari muri E canke C. Ibi bintu rero system nshaka ko tubimenya, bashaka kutugumiza mu bukene kugira dukomeze tubakorera nabo batera imbere. Nibi iki gitabo Quadrant cashflow kirimwo inyigisho zidasanzwe kujanye n'amafaranga, kubijanye n'ubutunzi, kuko twese turakorera amafaranga, ariko inzira avamwo ziratandukanye. Waba uri muri E, waba uri muri C canke T, ukaba muri B canke I, twese turaronka amafaranga, mugabo turaronka mu nzira zitandukanye. Rero nyimba ushaka kucisomera, wonyandikira muri commentaire nkaguha PDF ukacisomera cyose. Kandi wakoze kubana nanje. Bye.